Zina ryanje sukufina kuryubaka sugukina. Zina ryanje sukufina bimenye ko ndumuwino. Ndiyubashe ndiyubatse barangwa nije baragerageza gukoresha inguvu nizihanitse barazibirana promo baka marira nivomo hageze nabiragoye cyane kuryubaka twaraciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina haba mu bagabo n'abagore n'abakiri mu bigero rap y'isomero yidi ku rugero gesta hero FABILOVE the Christian boy LOVE mwaze kuvyumva ni kubwivyo nibaza no muri aya mezi muzobibona muzobona amakontra nzosinya na abandi ubunenge ntutuke abandi ubuvenge bacubita imende mwana ngwino usenge ntugumuja mu migenge mu gutambukanyuranya amavi nk'imbago agatwenga abandi ngabasumbye metero one day hari umunsi kugira tuzokore interview wallahi muzoturiha amafaranga nta nzitizi zihari kuko jewe abo ba LANDRY Promoter nta kibazo dufitani usivye karibo minga bo bafise ikindi kibazo kinyegeje inyuma tutazi ngo orege Ujya mpeti nawe aracokozanya uwo morege numuririmbyi novuga yuko wari ukunarandi ujya mpeti rero guhengera hindukiye mwe nuko gace mukubita ijido inyuma y'amaguru yose hanyuma kandi ugiye kuraba yanamubajije n'ibintu wumva yuko LANDRY Promoter atemera sasa kubera iki yamuprovutsa akamubaza ivyo atemera iyo objectif rero iyo dushaka cyane twoshaka twomwitwarira ariko twende dushaka gushira ingimba imbere mugabo je vraiment namuciri murongo utukura ntaza bisubira muri Christian genge bijya n'ibikogo Reka ndabaramutsa kuza Black TV bana mutumbere hose kune gwarundi nyene westatu akangu Black TV akangu Chrome iyo ni website yacu dusanga atakibazo na kimwe ni big kuri micro ndi kumwe n'abamba kuri kamera ino munsi turi kumwe n'umuraperi nande babwira imisi yose tugwe n'umuraperi twakigwa kirapa twakirana kirapa kigangster you know mwazi kumwaso yundi ni FABILOVE LOVE ariko mbe FABILOVE aya FABILOVE nayo ni gute mdomi mwiye mjanti LOVE gusa FABILOVE FABILOVE namana bivuze kenshi nebo ikage kitakura FABILOVE mbarino liref Christian boy tuzavipi ebana fresh maintenance cool sana ebana thank you so much kwa twakiri wawe mukanyosha ebana karibu cyane namwe je nakuze bumva bo so nakuze je nataka kumenya kera numva avuga ngo FABILOVE ngo akunda kuja kugira amatizi yo mu ntahangwa bavuga mu ntahangwa cyane iyo waja iyo story imeze gute ushaka kutubwira story yawe ngene imeze like mabwa tujya wari yondeye cyane navuga no kwandika kwa kurondeye cyane navuga yuko ikintu cyose nibaza ko n'umujoere kugira ngo ashobore gukina neza nuko aragira entraînement donc bisigura yuko ijwi ritashobora kuba rigira ama repetition gagira ama travail ndishobora gusa n'ibyo iri naturel so kubw'ivyo rero nico gituma gerageza uburyo bwose kuguma ndiko ndarikorera kugira ngo ijwi ryanje rigire ibindi ntuze yaryo inguvu identité yaryo donc umuntu akumva yuko ari ijwi riri travail donc urashobora kurapa rap ni ikintu cyoroshe kandi kigoye urashobora kurapa naho uri kuravuga urashobora kuhinduramo rap ariko iyo mfise travail uza gusanga atari bimwe uza gusanga atari bimwe kabisa ni nyungi yahe kugira travail no kutagira travail nyungi yahe icyambere na mbere ni sufu icyambere urugero rw'urap unyarutsa canke ubigira icyo rihinduka no ego ijwi bivanana n'ingene utravaye urashobora gutravaya ijwi ryawe ukarigumiza riri naturel ariko ukaritravaye uko nyene hanyuma urashobora kuritravaya ukarihindura ukarigira uko ushaka urumva rero navuga yuko icyo bigufasha gusa bigufasha kugumiza gustabiliza ryajwi ryawe hanyuma ikindi nacyo biragufasha yuko iyo uri kurarapa atavya bindi vyo guhemagurika ugira donc munda haraja inguvu mwe bita ma abdominaux donc
ijwi ryawe rirakomera neza donc urashobora kuririmba umwanya munini atangorana ushobora kugira ukaduga aho ushaka ukamanuka aho ushaka kubera ko ufite iyo travail mugabo mu gihe utabikora uza gusanga hari ibintu bimwe bigenda biragucika bigenda birakunanira guys okay d'ailleurs gatoyi wariko bavuga ngo gutravaya ngo muruzi ngo muntahangwa he je no vuga yuko bon ahari amazi kiyaga Tanganyika muri Kanyosha ahantu hose hashobora kuba hari amazi ndashobora kuhakorera kenshi niho travayira kubera ko iyo uri ahantu muri salle amajwi arashobora kuguhenda ukumva maeko canke menshi ari abatravayira mu cyumba ukibaza ngo ijwi ryawe rirakomeye kwaruke naho ijwi ryawe ririko rihabwa inguvu n'iyo sare aho hantu uri canke iyo uriko uraririmbira kunuze kuri radio ukumva umenga vyaryoshe mugabo iyo uririmbye uri wenyene hari amazi asuma biratuma utravaya ijwi ryawe rikaduga hejuru kuko ntuba wiyumva donc uragira ryajwi ntiriza kugaruka nta maeko aba arimo biratuma rero ijwi ryawe ritravaya cyane gose bisigwa ko rero ivyo numva ko havye bwabone nivyo ego nivyo ya nivyo Tayari kurode amapfumu kuko abavuga ngo like you know abavuga ati keshi ibintu vy'imyonga n'amazi keshi ngara n'ibintu vy'ibirozi biba biriyo nta gihe nta muntu agiye kubwira ati cyangwa uri kurarondera like uronke zijya power nyine ndazi jewe icame na mbere nje hari abantu wogira amatiza babone abantu babona nje hano hari abantu kuko nanje ndikunda hanyuma ivyo vyintuze ivyo vyo kuvuga ivy'imyonga ibisigo biba biri mu myonga cyangwa iki ivyo ntavyo nzi kuko nta nivyo ndabona ndavyumva uko nanje ku mati ntavyo nzi kabisa nivyo wumva nivyo numva great ukoshaka okay chakumva ijwi rya FABILOVE wa ijwi kuravugira ko siryo rya vrai ushaka ijwi kuri rero ariko mazi iminsi ntariko ndakora amatravayi oya ntaco ino munsi wagerageza upfa kugerageza ko tugusanze ngaha naho ibisazo ugira amatravaye cyane ko biri kose ndazi yuko usazo ugira travaye ntahuja okay Izina ryanje sikufina kuryubaka sugukina izina ryanje sikufina bimenye ko ndumuwino ndiyubashe barangwa nije baragerageza gukoresha inguvu nizihanitse barazibirana promo baka marira nivomo harabashaka gumana umwikomogwa n'urugamba zana ubuhinga flow sinahebye ngo hano nerekanye impano kuri iyi micano wapize ibiyago zintera gatoye ziri ku musego narabonye struggle ariko gumako hageze nabiragoye cyane kuryubaka twaraciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina haba mu bagabo n'abagore n'abakiri mu bigero rape y'isomero yidi ku rugero gesta hero FABILOVE the Kishan boy LOVE mwaze kuvyumva ni izina remix arimbaye na Sad B chakimwe na Chris Izwa mu gihugu cy'u Rwanda na AO Beats kuva mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene hamwe na Benturo kuva muri Imperial Avenue niyo ni izina remix I guess niba ntihenze anyway uyu munsi rero tumusanze mu kayisha nk'uko ko nababwiye katubwira bitandukanye by'ubuzima bw'inye travel ijwi giwe ariko tuze rero ku kazi ka kamisi yose jewe nshaka kumpere ku myidogo yabaye yo gutakigwa neza muri no minsi kwawe bimeze gute sino bisomo cyane byaravuzwe kuko surabizi nawe ushaka kumenya wowe nyine wakiriwe n'indirimbo yawe nshasha byagenze gute wakiriwe ko uvyifuza cyangwa wakiriwe ko utavyifuza n'izindi ndimo ziheze wanashaka je navuga yuko ahubwo ukutakigwa neza sinovuga ko ukutakigwa neza ahubwo no abasaza babikura ntibabikoze ko biteza uko byategerezwa gukogwa mugabo sino indirimbo ni indirimbo yitwa Madefo navuga ni indirimbo yakunzwe n'abarimvyi benshi wanashima ugiye no murajya amakomment baza gusanga ari positive gusa so uravye na Lolilo benshi akugenda umubaza ati indirimbo Lolilo akunze muri no munota arabubwira ati je indirimbo itava mu modoka yanje indirimbo yitwa Madefo Farias barayipostinze ngira mwarayibonye basabi barayipostinze barafro bande bose donc ni indirimbo novuga yuko yakunzwe n'abantu batandukanye ariko ugiye kuraba kubimenyesha makuru niho habere ikibazo harabaye ikibazo ariko nama navuze ikintu kimati Chris uburundi tuzokwama turiko
novuga turanyegeza ibintu vyotuma uburundi bushobora gutera imbere pisi tuzoguma hahandi nyene ya turakeneye abantu baza gutera ubwoba bajya abanyamahanga turakeneye abantu baza gutera ubwoba bajya abantu bose baza kudusuzugura abarundi rero novuga iyi hip hop bariko barashaka kunyegeza canke baguma bagwana kunyegeza imyaka n'iyindi imyaka yose tubayemwo nta karusho birabazanira kuko baramaze kuzana barapere benshi bifuza yuko FABILOVE ashobora kuva wanyuma haza abandi banashima je nk'ipoera nkashobora kumara n'amezi 6 ntariko ndakora ariko baza gusanga n'ubundi FABILOVE aguma kenewe rero kubw'ivyo rero nibareka ivyo bintu Imana yarampaye impano nivyo nyene ikibanza Imana yamaye nikijya nyene nibaza ko kuba umugangster rapper ariko wamutse ubishikiriza ntigeze ukibwa ubwutsi bano bantu kuko ndabivuga cyane kuko byavuze atandukanye amamidi barayivuze amagroupe ajose barayivuze amagroupe atandukanye barayivuze nayo amagroupe ya WhatsApp za induriza wapi nyinshi ntigeze uti ko ndayivuze za bisanga binzibirire voilà ugasanga nyene birahaye gose gusuma ofete ikici abantu kenshi nukutavuga ukuri nukutavuga ukuri Rwagasore yaravuze aravuga ijambo ndetse aranarishira mu ngiro avuga ati turakeneye uko abarundi bashobora kwirevolta donc babeho mu bwisanzure bwabo yaremeye arabizira ariko gushika kuri no munota turacibuka ico Rwagasore yadushikanyeko ino munsi nimba Burundi dushaka kwidegemvya mwene nuko Rwagasore yabigwaniye bijya bintu akemera kabizira so jewe nanje ico bokora cyose ariko navuze ukuri nibaza yuko bishobora gutegurira kazoza bari nyuma kubizira je sindabitinya kuko nubundi koko imyaka tumaze gushika kuri no munota nibaza yuko ni byinshi nakorewe kandi bibi nivyo nshakaga ko nubundi uko sinijyambere bivuze bavuga kuva kera yuko ugiye no kubiraba nka media yovuga ati FABILOVE ngiyi media ifashe FABILOVE mu maboko ku nibaza ko bigoye kuyibona ariko ndashima abagerageza kunkorera hariho abankorera neza ariko hariho n'abandi bakombata kugira bangirire nabi ya naco ituma kenshi je nama mvuga ati ndifuza yuko umuntu nimba vy'ukuri wewe udashaka gupromoting ibikorwa by'iwanje ndifuza yuko upfa umuhora sivyo nofo pa yuko gwana kuza kurondera kandi kuza kwataka n'ivyo wasanzeho je nibakiye bariho rero abantu bameze uko donc akabona yuko ivyo ari karakora ataco riko birangira mugaca arondera kandi kugwana kuza kuncafuza kuri media yiwe ico kwere ndakibonye ya mini gangster nta bintu vy'uburofa kwere ndakurondera ku telefone hanyuma vyanse ku telefone vraiment ebana binakuwa birefu tabishameze nta ngimba nkunda gukoresha ariko hashoboka hose ndashobora kuhaca kugira ngo ushe kubihagarika ivyo bintu kuko izina riragoye kubaka ariko kuri bomora naho ubu umusegondo umwe ndashobora kubomoka biroshe cyane great okay rimwe na rimwe ndazi yuko ufite support cyane y'abaririmbyi batandukanye kuko ivuze ari post batandukanye twabibonye bobo iyo urose support nk'iyi ukatubona indi side nta support ufise naho biguye ingufu zahezo gukosha yuko gupunguza ingufu zazo kuko turabizi ko biri kose yuko nta muntu yankwa nabo cyane nta support mwana bose hari abafise abana kuno sinatawe neza ikibazo nenda kubajije nti iyo abamubona umengo nta kuva support ndi abandi batagusupportinga bigupunguza ingufu zahezo gukosha biguye ingufu zahezo gukora mwisanzo nta ukundwa na bose since kurenga ndagitobore uwo mu bantu uriyo kuma media nturiyo nuko bimeze biraboneka sintu zo guca ku ruhande ivyo bimeze gute ubona biguha ingufu za cyangwa gupunguza ingufu zahe jewe mwisanzwe hamwe vyaranyubatse novuga yuko n'ugwaruka no bafasha cyangwa ngerageza gufasha gupushinga navuga yuko ndabigisha iyo navuga uwo mukwigwana urumva donc kubaho uzi yuko donc ubeho nk'umuntu adafise ikintu nakime gishobora kugufasha umenye kwisutena wowe nyene kwisupportinga wowe nyene ugerageze gukoresha uburyo bwose so je rero novuga yuko
biramfasha kumenya guca mu nzira nyinshi zo gushobora kwikomeza ariko kandi biranci intege mu buryo bwo kumva yuko sometimes mu mutwe urumva iyo uri kurakora akazi kumva yuko bamwe ntibariko barabikora nkuko vyategerezwa urumva kumenga ubihagarika ariko ugeze kuri cya kintu cyo kubona abafanzi ngene bakubwira ati wewe naho tutokumva kuri radio turagukunda ntaco bitwaye kuko namanarose marché atandukanye muziki ni umbeshejeho nta kindi kintu kinyambika kigira gute donc novuga yuko ivyo byose ndabironka ku bw'abafana ndabironka kuri ya confiance namaze kugirana n'abantu ze n'abantu bavuga ati dutumiye umuraperi twiyumviriye umuraperi tubona izina FABILOVE so rero kubw'ivyo nibaza no muri aya mezi muzobibona muzobona ama contrat nzosinya na bibiteramo ariko kandi abo bangirira nabi batabuze rero nice to hano babwira ati babihagarike kugira ahubwo nzonabashimiye. Great. Okay, to blessing indirimbo yawe nugi mazimwa muto yesose mugabo nta kibazo ko biri kose ni umwanya waciye utakoranye amadefo. Why? Amadefo ni ikintu gitahuritse donc nako navuga ubunenge bo nivyo ndabizi kuko wiyumvira amadefo byagenze gute like shaka kumenya story behind y'iki kintu. Nuko nagiye gusanga abantu benshi barakunda gutorana ubukosa nzabumva ngo ujya muntu amezuku ujya muntu amezuku kabone uw'inzobe atwenza wirabura gatwenga uw'inzobe nyinshi donc muremure agatwenga mugufi nawe agatwenga uwundi donc nagiye gusanga umuntu wese umenga aratwenga uwundi ariko mbashaka kuvuga ikintu kimwe wowe urashobora gutwenga kijya mugasanga ufise ibintu igihumbi vrema vy'amakosa amakosa igihumbi urashobora kuba ibindi vyose ufise taye nziza ufise vyose vyiza mugasanga uganira n'abantu nabi ni nka bijya navuze rero ushobora gusanga umuntu yambara neza usanga umuntu yambara neza vrema mubo ugasanga ariko aravuga vrema mota nabi cyangwa ugasanga ubundi nawe afise uburebure agira hari asi mugufi mugo basanga gutambuka ebara ni max ya hivi Shayo sasa rero ndiko ndavuga yuko nta muntu abura kanenge nta ubaha abura kanenge nta ubaho kizere kwinjirana nta ntiwosuzugura uwundi kuko nawe ntushobora kubura kanenge musaza ukancishaho gatoyi wasi je ngenda ndohera ntuze wiyumve ko utagira defo keshi wibuke ko dusangiye inshusho hari gutambuka kagenda gara imvugo yiwukana mara yigira byinshi agomba kuguhenda niwa mudiza vuga nzogenda ndogenda ndondo harina bambara bakabego gose bavuga ukibaza ntibaronka bros umunuko ukanyegeza amapua bakenyisuku ngabo stire zihabura nawe nguri gangi ugatwenga abandi nabagonze hasi ntuvuge abandi ubunenge ntutuke abandi ubuvenge bacubita imende mwana ngwino usenge ntugumuja mu migenge mu gutambuka nyuranya amavi nk'imbago agatwenga abandi ngabasumbye imetero agatwenga abandi ngabasumbye imetero nka rubambo hagiye mukamamane wacu rizuku anyway tucha kwa na FABILOVE LOVE Keshan Boy mwana mukanyosha murabizi babugenye kaza nabajije kingorongo nenda kikubaze wovuga Keshan kanyosha aho ni nawe Ken Empire ni yahiye mucha gusumba yindi zose ziremye iyi VIP gose usumba niriya iyi VIP yazose ziri VIP kubera bo basi haratanguye Ken City hatangwe Ken City haza Ken Empire haza Keshan Boy no Keshan yeah Kesha twe tuvuga Kesha hanyuma abandi aba Ken City abandi bakavuga Ken Empire Ken City ya Sadbi na Ken Empire ya Sadbi no Ken City ya Sadbi abo Ken Empire ya Sadbi Ken City vyaza na Ritmay na group Ritmay Sadbi nawe Ken Empire nawe na Kesha okay chakumeza izo brand zitatu zose brand imekuwa biza gusigura kanyosha niba okay brand yene hamwe tubaza gitaramo ngaho brand yo kwa kiba cyangwa ni ya Sadbi cyangwa ya FABILOVE nibaza ko iya Sabine ya FABILOVE nizo zo kwakirwa neza kuko nizo zivugwa kuri no munota great
guys baza kuvyumva kumwe na FABILOVE mugoraiza gatoyi mwabaza kuvyumva yavuze vyinshi indirimbo gena muyirabe ku rubuga rwa YouTube ni FABILOVE wa YouTube za FABILOVE Vacation Boy uzazi wazifuse zazi ndo amuzifutisha ziga zindi YouTube sizi wanje mukera sizi wanje mbagende kuri FABILOVE Vacation Boy niyo ari muze channel yanje ya YouTube great okay gena murabe indirimbo amadefoni mimeze cyane ubwo muja nta video akora sizi impamvu byamucaje bukawe azigira ngo bari kudakora video bamwe bambwira ngo na mahera oya jendi asa mahera bambwira ngo na mahera ariko n'amasijuririmba ashaka kuri masije sama kuri masije sako ikuvuga kwa ka clip no sama sije ahubwo ni novuga yuko donc twe turapanga programme sivyo umuntu arapanga nyuma Imana nayo igapanga ivyayo sivyo ya twibwe turafise ibikorwa byinshi twapanze turafise ingene twapanze ingene ibikorwa bitegerezwa kugenda ariko habayemo akarotare vraiment muze mu batwihanganira ariko isho nababwira cyo video zirahari na video y'abapanga irahari kandi video ikaze cyane video ya master irahari iyo nayirinzanye gishikaho ivyo byose gusa nuko hari utugenda turacamwo tugenda turamera ukucaye kuri ariko nibaza yuko Imana ifashije muri uku kwindwi video zimwe natangwa kuzibona great okay hano cyane cyo guheraherezako ufite umwana wawe wigishije na mutoye wawe boss ku makuru avugwa na mutoye wawe mugasi mutoye wawe very clear mu muryango muri famille navuga yuko ni petit frère ariko nituvukana mu ndimu nawe nyene yama yabivuze benshi bakuze bazi ni mutoye wawe mugabo si mutoye wawe yeah si mu ndimu great ivyamuwaye kuba akwisona LANDRY Promoter babiboye bapfuye ibintu kuvuga ngo yambara ama miliyoni ntumbaze mu vyukubona we ryaka yakisho yibonye gute kubgawe nk'umuntu umwana wawe kubiri kose bon jewe cyo novuga yuko LANDRY Promoter ugiye kubiraba bijya bintu ni tu basi nyene twebwe dushaka kumufata nk'umuntu Birashana uvuga gute umo étrange fashaka kumufata nk'umurundi ntidushaka kumugirira nabi nta ntumbero nimwe yo kumugirira nabi dufise usivye yuko ari we ubona umenga arafise intumbero yo kudushobora kutugirira nabi twebwe kuko reka ndabahere ku kintu kimwe muragenda kuri ijya channel yiwe mugende muraba yuko hari ahantu na hamwe hoba hari ikiganiro cy'umuririmbyi yitwa FABILOVE eske urashobora kwibaza yuko muri FABILOVE yoshobora kubura interview kuri TV nimwe nga donc ningene FABILOVE ayoba afatwa mu gihugu cy'u Burundi eske uce wumva yuko aragahaze cyangwa ko aragahaze nibaza yuko mwese mo turamaze gukora ama interview nta nintuze ni TV nkeno uvuga yuko zoba zizwe tutarakorana ya ariko ico tukakihora tukabona bon ibiriko biraba twe tukaka ukanye tukavuga ati twebwe bon abiretse nubundi ho twebwe ni interview tumuha hanyuma nawe akavyaza umusaruro zijya views sivyo ego no gufashanya ariko nawe no kubivyaza umusaruro ajya amafaranga ntayo baduhako urumva kandi rero nashaka tire attention mwebwe aba youtuber mvuni anakago abaririvye one day hari umunsi kugira tuzokore interview wallahi muzoturiye amafaranga ndiko nabibabwira tuzokwirevolta bamwe twemeye tugira ikibazo mugabo tuvuga ati ebana interview kugira tuyitange n'amafaranga urumva mugakuru no munota turacyakorana kugira ngo duteze imbere umuziki w'u Burundi kubera turacari hahandi habi turashaka kuhava dufashanije twese that's why dutanga iyo interview ataco twinze gusaba ariko kandi namwe mukadufasha ataco murinze gusaba hanyuma rero ikintu rero nagira mvuge urumva rufetwe ata interview nimwe y'umuntu wo muri Vacation Boy ari kuri iyo TV Ber Chris yaramusavye muze interview afise ibikorwa bishasha aragerageza kumusaba ikiganiro ariko aramwima aramusaba afise ibikorwa bishasha aramwima urumva ariko acahengera ubu vuba nyene ubu muri no misi nyene muri no somene acaramurondera mpiti aratangara sana arandukira ama screenshot aranyereka ati raba bariko barandondera nkora ikiganiro ubona gute tuvuga ati genda peti
genda nta kibazo nta nzitizi zihari kuko jewe abo ba LANDRY Promoter nta kibazo dufitaniye usivye ko aribo menga bo bafise ikindi kibazo kinyegeje inyuma tutazi ariko mu gihe tutakizi genda ukore nta kibazo Peter agenda arakora intuze ikiganiro mugabo ivyabaye mwese mwarabibonye kuko icambere na mbere uravye nibibazo yamubaza umenga ko baraharira mwebwe mwiga umwuga wa canke muzi umwuga wa journalisme harabaho yuko umujournaliste ashobora guhaririza kemeza umutumire ikintu ku nguvu bo ivyo je sobaga ko cyane gusiga ikuru ngo twabonye ko bakubita vuga no harabaho kwita ntibimwemeza ku nguvu kuko uramubwira ati metse kunuko atavyemeye ukamurabandanya sawa hanyuma ico ni cyambere ibyo ni kosa rya mbere hari ibintu yamwemeza ku nguvu ujya mupita akagerageza nawe kwigwanako hanyuma mu nyuma rero niho yamubaza haro n'ikibazo yamubajije amubaza ngo nuwahe muntu ngo ngagusavye collabo ngo toshobora kwemera acha yishura ujya mupeti nawe acha yishura ngo rege ujya mupeti nawe aracokozanya uwo morege numuririmvye novuga yuko bari ukunarandi ucereke promotion kabisa ntakadakora LANDRY Promoter sawa rero twibaza ko arico cyo bacaramushavuje kubera bijya bintu yishuye donc LANDRY Promoter gaca yiyumva mwishavu cyane mugare muri journalisme mon cher ami nta kintu naho umuntu yo kuvuma mate mu maso uravyihanganira ukabandanya ikiganiro ujya mupeti rero guhengera hindukiye mwene uku gaca mukubita ijido inyuma y'amaguru yose donc bijya bintu naho oja mu butungane arashobora guhano kuko naho ubu musoda umusirikare kirazira kurasa umuntu aravye inyuma kiraziririzwa none ibaze rero twogenda kuraba neza nikihe kibazo nikihe eske yari inkuru shasha eske yari indirimbo shasha nimba ivyo vy'amahera vyanka kubera ki yabimubajije numva yuko hari ikibazo ngaho hantu nyene tutiriwe turaja ku hari ikibazo so nta ndirimbo shasha yaraje kumaza nta nkuru shasha yari kiravugwa kuri Belle Chris hanyuma ntayo yamubajije nta nkuru shasha yamubajije hanyuma kandi ugiye kuraba yanamubajije n'ibintu wumva yuko LANDRY Promoter atemera sasa kubera ki yamuprovutsa akamubaza ivyo atemera canke kubera ki bamaze gutangura ikiganiro atavuga ati jewe sishobora kubandanya ibi bintu hanyuma gaca zimya kamera akavuga ati jibi ibintu vraiment sindabikunda cese sinabikunze akazimya kamera akabihagarika ngaho nyene mugabo yakoze gukora rijya kosa kandi acayongerana nabi posta kugira abikamisha intuzeye amafaranga bisigura yuko yarafise objectif iyo objectif rero iyo dushaka cyane twoshaka twomwitwarira ariko twende dushaka gushira ingimba imbere mugabo je vraiment namuciri murongo utukura ntaza bisubira muri Keshan genge bijya ntibikorwa anyway FABILOVE twaje byinshi kandi twakirekeye cyane kana gushimira igiteka kubana nawe merci beaucoup ko nawe utavye kandi ndashimye cyane murakoze cyane namwe Black TV n'abayikurikirana mwese mubandanye mukurikirana biganiro vyino TV mu bisharing hanyuma mu vyonde kuri subscribe hanyuma mugende kandi na hariya kwa FABILOVE muri Keshan Boy mubandanye mukora ibikenewe byose kugira ngo muziki w'u Burundi uteye imbere na cyane cyane mu gisata cya hip hop murakoze cyane merci beaucoup ciao ciao